turabasuhuje twizera ko mumeze neza aho muri hose. Akanya reka tubagezeho amakuru yo mu Burundi aho ubuyobozi bw'iki gihugu bwahagurukiye imyitwarire y'abayobozi bakuru. Abayobozi bakuru mu Burundi batari kwitwara neza bya bindi bizwi nka disipulini bari gukubitwa akanyafu. Ibi byatangiye ubwo mu kwezi kwa munani uyu mwaka Abajyanama munani ba Perezida wa Repubulika bahanishwaga guhagarikwa iminsi 15 kubera ikibazo cyo gukererwa ku kazi. Uku kubahagarika iminsi 15 kukaba kwaravuye ku kuba aba bakozi bo ku rwego rwo hejuru barageraga ku kazi bakererewe, Perezida wa Repubulika akahabatanga. Umva uko icyo gihe umukuru w'igihugu yasobanuye ibyiri hagarikwa. Ndavuga ubwa mbere, ndavuga ubwa kabiri, aho ngiye ndiko ndahanura ntavuye ndabaha ikoje ry'inguvu ku nguvu, genda uryame uzogaruke ukora. Aha bamaze iminsi 15 mu kiruhuko ku nguvu, viraho genda uruhuke uzogaruke ukora. Abo bakozi bakuru ba Presidence bahagaritswe kuva tariki 16 z'ukwezi kwa munani kugera tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Harabazwi cyane nk'umujyanama mukuru mu by'itangazamakuru n'itumanaho, uyu ni icyamamare arazwi cyane ni Ambasaderi w'Inyamitwe. Hari na Jean-Claude Karerwandenzako wahoze ari umuvugizi wa Perezida wa Repubulika, bakaba ari umujyanama mukuru mu bya politiki n'imibereho myiza. Hari Pascal Barandagiye umujyanama mu mategeko n'imiyoborere, akaba yarabaye Minisitiri w'Ubutabera n'Ubutegetsi bw'igihugu. Hari n'abandi nka Ambasaderi Dr Albert Nasasagare wahoze wungirije kuri ibikorwa bya protocole muri leta. Hari na Commissaire de Police Principal Godefroid Bizimana, Jean-Marie Rurimirije, Colonel Firmin Mukwaya, Charles Nkusi wahoze mu gisirikare afite ipeti rya General Major. Iminsi 15 aba bagabo batakoze bakaswe kimwe cya kabiri cy'umushahara w'ukwezi buri umwe, havamo miliyoni 9 z'amafaranga y'amarundi. Aya mafaranga Perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye akaba yakoresheje arekuza abantu 10 bari bamaze iminsi mu bitaro bibiri barwariyemo, bakaba barananiwe kwishyura. Ibyo bitaro ni Centre Neuropsychiatrique Kamenge n'ibitaro Prince Regent Charles. Umukuru w'igihugu atanga aya mafaranga yabisobanuye muri aya magambo. Abantu bazi yuko babagiye gukorera igihugu, bamenye yuko bagiye gukorera igihugu, batagiye kunebwa. Hariho abamenyereye ngo wakazi k'ibwami kicu wicaye, barero bariko bakorera leta, bazi ko bariko bakorera bene igihugu, kaje usanga baca baguma ari binebwe. Ni ikimenyetso rero nico yuko ubu twahagurukiye muraza abantu navuze nti batumye ubukene mu gihugu, ni binebwe n'abanyonyezi n'abaryi biturire. Abo ni babi muri iki gihugu cy'u Burundi. Nico gituma rero tugerageza kuza turerekana yuko tugiye kubahagurukira. Rero mugabo muruba gwatagapfuye ntagakira. Gatagapfuye ntagakira, murabona hari abaciye bahatorera akoyokwe. Abifuza kuzoza barafasha guki baze baragira tubakatumisha hara tutatubifashiriza abantu abo nikora abantu bagize ivyandi vyaramwe. Kandi uburongozi bw'igihugu nibwo bwa mbere bwotanga akarorero. Mugamo kamuzi yuko ikigega ca leta ntigishemeye ku buryo leta ishobora kurihira abantu bose bagwaye ngo bariyo ibavuza. Mugabo mu bisanzwe hariho nk'abantu aho nikora usanga uburongozi bw'igihugu bugerageza kuraba ingene bwo bafasha. Mugabo rero no munsi novuga nti kugihamana hariho abakozi bakorera igihugu babaye binebwe, hanyuma turabahana. Tubahanye rero no kuvuga umushahara wabo waciye ugabugwa na kabiri. Uwo mushahara rero nta kindi twokoresha kuko urumva nti turi buhe binebwe ngo bihebwe bitakoze, duca tukoresha ivyiza. Rero ni muri ayo mahera rero twaciye tuvuga tuti reka dufashe aba bagwaye babuze amahera bari hakwa muganga, kuko nko ngaho igituma ariho twaciye twitaho kurusha ahandi niho hambere imiti zimvye. Ngaho harazimvye cyane ku buryo usanga bakira bikanka ko bataha kubera bataba barariya. Nico gituma rero aribo twaciye twitaho ubwa mbere, kuko bari bafise baheranye amahera menshi cyane bitoroshye cyane kugira ngo bayaronke. Hanyuma hariho n'abandi kuri President nabo nyene bari barabuze amikoro kugira ngo bashobore kuriha ibitaro, nabo nyene twaciye tubarihira. Murumva yuko rero amahera
y'igihugu akora mu gihugu nyene agafasha bene igihugu na yabo ico ituma twaciye tugira iki gikorwa. Ku myitwarire nanone Senateur Spes Caritas Njebarikanuye ubusanzwe wafatanyaga umurimo w'ubusenateri no kuba rwiyemezamirimo uranguza isukari aheruka gucibwa amande ya miliyoni 2 y'amafaranga y'amarundi ndetse anakurwa ku rutonde rwabo uruganda rw'isukari rukorana nabo nk'abagura isukari nyinshi yo kuranguza. Uyu musenateri ntibyagarukiye aho kuko ubu yanamaze kweguzwa ku mwanya wa Visi Perezida wa mbere wa Sena y'u Burundi. Kuri uyu mwanya wa Visi Perezida wa mbere wa Sena, Honorable Njebarikanuye yasimbujwe Honorable Denise Ndadaye wari umusenateri usanzwe uyakaba ari mushiki wa Perezida wa mbere wagiyeho mu Burundi binyuze mu matora ariwe Melchior Ndadaye abenshi baramuzi. Undi Burundi bwahani imyitwarire mibi ni musitanteri cyangwa umuntu yakwita burugumesitiri uyakaba ari uwitwa Mwaka wayoboraga komine ya Ntega mu ntara ya Kirundo. Uyu mugabo nawe tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 minisitiri ufite ubutegetsi bw'igihugu mu nshingano aheruka kumwandikira amubwira ko akwiye ku mwanya mukuru w'ikomine ya Ntega kubera imyitwarire idakwiye kuri uyu muyobozi. Iyi myitwarire ariko ntiyashyizwe ahagaragara. Senateur Spes Caritas Njebarikanuye na musitanteri Hitimana n'abanyamuryango b'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ari ryo CNDD-FDD. Iri shyaka ryahise risohora itangazo rivuga ko rishima abaturage bamaze iminsi bagira icyo bavuga ku myitwarire y'abayobozi. Iryo tangazo kandi rikaba rivuga ko CNDD-FDD ishima Sena yakuye ku mwanya wa Visi Perezida wa mbere wayo Madame Spes Caritas Njebarikanuye na Hitimana wakuwe ku mwanya w'umukuru wa komine kubera imyitwarire mibi. Iryo tangazo rigakomeza rivuga ko abayobozi ubundi bagakwiye kuba intangarugero mu mvugo, mu bikorwa no mu myitwarire. Murakoze kuba mwadukurikiye, mukomeze mugire ibihe byiza. Ayo niyo makuru y'u Burundi twari twabateguriye. Mukomeze rero mukurikira ibiganiro byacu, abatarakora subscribe muyikore kugira ngo mu gihe tubagezaho inkuru cyangwa ibyegeranyo ko tujye tubikora mujye muba mu wa mbere babona ko hari ikintu cyagiye kuri channel yacu cyangwa uru rubuga rwacu kandi rwanyu. Ndabashimiye rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Dushimiye kandi ibitangazamakuru bitandukanye twabashije gukuraho amafoto, amajwi ndetse n'amashusho bijyanye n'aya makuru tumaze kubagezaho.